Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunzi bahire mudukurikirana muri mpande zine z'isi. Ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru turabwira ivy'intambara iri kwirahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine. Ndetse muri ano makuru nyene turabwira ivy'urugendo rwa perezida w'Urusiya Vladimir Putin ariko aragira mu gihugu ca Iran. Turabwira avuga ku mugabane w'Uburayi ndetse turabwira n'avuga kuri muri Amerika ndetse turabwira n'avuga mu Bushinwa. Umwanya dukundira turabwira n'avuga ku mugabane wa Afrika. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze tubitsabwira sabone cyangwa subscribe akoresha ururimi rw'icyongereza. Turabandanya n'amakuru yacu ngo twe tubabwiye rero amakuru yacu tugiye kuyahera n'ubundi mu gihugu ca Ukraine ariko haraba intambara ihuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya. Igihugu ca Ukraine kikaba kimaze amezi 5 arenga mu ntambara ubu twaba dutandukiriye ukwezi kwa gatandatu. Intambara ikaba yaratanguye mu ca Urusiya abwise special operation ku gihugu ca Ukraine, abandi nabo bakavyita invasion, aho bavuga ko igihugu c'Urusiya cagiye kunyaga igihugu ca Ukraine. Rero amatohoza y'ubutasi bw'Abanyamerika ndetse n'Abongereza bavuga ko ngo Uburusiya ivyo bwari bwiteze kuba bwashitse ko mu gihe nk'iki ngo atari byo bumaze gushika ko ngora cyane ko igisirikare ca Ukraine cihagaze ko cyane gose, aho bavuga ngo kubera ibigwanisho Abanyamerika batanze n'Uburayi bwatanze muri rusange ngo igisirikare ca Ukraine ngo carahagaze bwuma ngo kibasha guhagarika umuvuduko w'igisirikare c'Uburusiya. Uburusiya rero ngo ivyo bumaze gushika ko ubu ngo ni igihombo gikomeye cyane gose muravye ivyo bariko batakariza ngo kuko ngo ivyo bari biteze ko baba bageze ko kino gihe ngo no musi ataco abageze ko. Ibi bikaba byavuzwe n'umuvugizi ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu muri Amerika. Ariko rero nubwo biruko ntabwo Uburusiya bwicaye muri kino gihugu ca Ukraine. Tubitse ko Uburusiya nubwo bavuga ko butarashika ku byo bwari bwifuza gushika ko naho atabubizi muri rusange, ariko rero Uburusiya bumaze gufata agace ka Donbas region kose muri rusange. Kano gace nako kaba kagizwe n'intara ya Mariupol ndetse n'intara ya Luhansk na Donetsk Republican, aho biboneka ko tuno duce twose Uburusiya bumaze kudufata, naho mu karere ka Luhansk hakiriko harabera imigwano, ariko rero biboneka ko Uburusiya bumaze gufata kino gice cyose. Ndetse buno butasi bw'Abanyamerika igishasha bwamenyesheje hono munsi ngo nuko Uburusiya ufise imigambi yo kongera gufata zino ntara burundu bukazishira ku gihugu c'Urusiya, ndetse ngo imyiteguro ngo yoba igeze kure cyane gose mu gihugu c'Urusiya kugira ngo zifate zino ntara zivuga ko zikwiyonkoye kuri Ukraine ngo zibe umugabane w'igihugu c'Urusiya nk'uko byabaye ku ntara ya Crimea. Ndetse bikaba bivugwa ko ngo amabanki amwe yo mu gihugu c'Urusiya ngo bagiye kwimukira muri zino ntara za Luhansk na Donetsk Republican, ndetse bikaba bivugwa ko abanyagihugu basigaye baba muri zino ntara bariko barahatwa ku nguvu kwemera kwiyandikisha kugira ngo bahabwe indangamuntu z'Urusiya, kuvuga ngo babavanure n'igihugu ca Ukraine. Ibi rero Amerika ikaba yamenyesheje ngo hamwe Urusiya bwo bikora ngo Amerika hiteguye gufatira ibindi bihano bikomeye cyane gose igihugu c'Urusiya, ndetse ngo bariko barumvikana nabo bafashanya n'Urusiya no kuvuga nabo bafashanya na Amerika no kuvuga Uburayi n'ibindi bihugu byose bishigikiye Ukraine kugira ngo bategure ibindi bihano bikomeye cyane gose bashobora gufatira igihugu c'Urusiya mu gihe coramuka kigize ivyo bariko baravuga ko kigiye gufata zino ntara ngo kizomeke ku gihugu c'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru tugiye kubabwira ibitero vy'uno munsi rero uko byagenze. Uburusiya bwakoze nanone ibitero uno munsi, aho Uburusiya bwakoze ibitero mu duce tubiri. Ibitero vya mbere vyabereye n'ubundi mu karere ka Odessa, aho biboneka rero ko kano karere ka Odessa kabangamiwe cyane gose n'ibitero vy'Urusiya. Ibitero n'uno munsi vyagizwe n'ubwato bw'igisirikare c'Urusiya buri mu kiyaga cirabura canke Black Sea nkuko benshi bavyita. Ibitero bikaba byavuga ko vyahitanye abantu nibura ngo 12 bapfuye, ndetse perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine akaba yahise amenyesha ko igihugu c'Urusiya gikwiye gufatwa nk'igihugu c'abateroriste ngo gikwiye guhindurirwa amateka kitwa igihugu c'abateroriste, kuko umuntu hari n'izina rikibereye, kuko ngo ivyo biriko kirakora muri kano karere ngo ari ubunyamaswa. Aho perezida Zelensky avuga ko ngo bagiye kwitwara muri sentare mpuzamakungu yirahe, ngo aho bagiye kwegeranya ivyegeranyo byose vyerekana ko perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ariko arica abasivile, ngo atariko aratagetinga ibigo vya gisirikare nk'uko Uburusiya bubandanya bivuga. Akaba yavuze ko
ko ngo ibi bagiye kubishikana muri iyi sentare vuba ngo twibutse ko rero kandi Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yongeye kwirukana abandi bategetsi bashika 26 bakora mu iperereza no mu rwego rw'ubutungane rwa Ukraine, aho rero bano bategetsi bose bagirijwe ko bakorera Uburusiya mu gutanga amakuru ndetse ko ari bamaneko Uburusiya mu gihugu ca Ukraine. Twibutse ko hirya y'ejo haheze yari yirukanye umukuru w'iperereza ndetse yirukana no mu nshingwamanza mukuru w'igihugu ca Ukraine. Biboneka ko hari abategetsi benshi cyane gose Perezida Zelensky ariko arirukana, ariko rero abano bategetsi bose yirukana nta numwe arafatwa ngo afungurwe ashirwe imbere y'ubutungane ngo hamwe n'ivyo yagirizwa. Abo bose rero bikavugwa ko ngo ibuba ari igihe gusa kitarashika kubera igihugu ca Ukraine kiri mu ntambara kidafise umwanya wo kuja kuburanya bano bantu, ariko rero umukuru w'iperereza yahagaritswe avuga ko ngo ivyo bamwagiriza wewe atari vyo namba ngo ahubwo ngo nabamudendereje abandi banyepolitike batavuga rumwe nawe ngo nibo bamudendereje bavuga ko akorera Uburusiya, ariko ngo ntabwo yakorera Urusiya namba. Aba rero bategetsi bose bamaze kwirukanwa. Twibutse ko hari n'abagenerale mu gisirikare ca Ukraine bamaze kwirukanwa nabo nyene bagirizwa kuba bakorera igihugu c'Urusiya, kandi mu gisirikare ca Ukraine ngo n'ubu rero hoba harimo abasirikare benshi cyane gose bakorera igihugu c'Urusiya. Abo rero nabo ngo kuba bariko baragirwa ko amatohoza, aho bivugwa ko ngo ubugambanyi bukomeye cyane gose buriko buraba mu gisirikare ca Ukraine, ngo abasirikare benshi ndetse aribo batanga amakuru ku gisirikare c'Urusiya ngo baba bakorera igihugu c'Uburusiya. Ibi rero bikaba bivugwa ko ari byo binatuma ko intambara ikomera cyane gose ku ngabo za Ukraine, aho ingabo za Ukraine zisa by'ukuri nizananiwe nuko nubwo Amerika n'Uburayi bazabaregenyeza mu gutanga ibigwanisho bikomeye. Tubutse ko ubu igisirikare ca Ukraine kimaze guhabwa ibigwanisho byinshi cyane gose bikomeye ndetse na ya anti-missile system bariko barasaba, amwe bakaba barayahawe n'ubure bakaba bongera gusaba anti-missile system isanzwe yakoreshwa na Amerika yitwa Iron Dome. Nawe rero Perezida Biden akaba yaravuganye n'igihugu ca Israeli, aho rero biboneka ko hamwe Israeli yo kwemera zino systeme za anti-missile systeme za Iron Dome zisanzwe zikorwa n'igisirikare ca Amerika gifatanikanije n'igisirikare ca Israeli zishobora guhabwa igihugu ca Ukraine. Ariko twibutse ko bamaze guhabwa systeme z'Abongereza ndetse na systeme y'Abafaransa ariyo muri kino gihe bariko barakoresha, aho biboneka ko ubu biriko birabafasha cyane. Ariko nubwo biriko rero igisirikare c'Uburusiya kibandanya gutera intambwe, ibindi bitero no munsi igisirikare c'Uburusiya cyakoze kandi cyabikoze mu burengerazuba bw'akarere ka Kharkiv, aho naho nyene bivugwa ko ngo hapfuye abantu batari bake ndetse n'abandi barakomereka. Igisirikare c'Uburusiya kicishije ku muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna amaso kimenyesha ko kano karere cyagateyemo amamisire kubera hariho ibigwanisho ngo vyavuye mu burengerazuba bw'isi byari byahashikiye ngo baturiye idepo yari mu bigwanisho, ariko Ukraine yo imenyesha ko hano hantu atadepo y'ibigwanisho yari hari, ahubwo hari abasivile. Turabandanya n'ano makuru yo muri kano karere. Tukivuga nyene rero amakuru yo muri kano karere, umushikiranganje wo kwivuna amazi w'Uburusiya akaba ari nakizigenza w'ingabo z'Uburusiya yishikiye ku rugamba, aho bivugwa ko yoba yashitse mu karere ka Luhansk, winjira mu karere ka Luhansk, ariko akaba atashitse hagati na hagati, aho yaragiye kuraba ibiko birabera ku rugamba ndetse akaba yahise atanga ayandi mategeko mashasha y'urugamba, aho bivugwa ko ngo yagize urugendo rw'akanya gatoya cyane gose muri kano karere. Ku ma video yashizwe ahabona n'umushikiranganje bwo kwivuna amazi nyene asanzwe arongoye ariko aragira inama n'abasirikare b'Abarusiya bari ku rugamba mu gihugu ca Ukraine, ngo yaragiye kuraba ingene zifashe ku rugamba ndetse yongera atanga amabwiriza mashasha, aho biboneka rero ko igisirikare c'Uburusiya ata migabo n'imigambi yo gusubira inyuma gifise, naho Amerika ivuga ko ngo igisirikare c'Uburusiya kitego kiratera intambwe. Ariko rero Amerika nayo nyene yemeje idahengeshanya ko igisirikare c'Uburusiya ata migabo n'imigambi yo gusubira inyuma gifise, ahubwo igisirikare c'Uburusiya boneka ko citeguye kubandanya intambara cyane gose, ndetse abivuga ko ngo no mu vyajanye Perezida Vladimir Putin muri Iran ngo biba birimo kugira ngo igihugu ca Iran gihe ibigwanisho igihugu c'Uburusiya ikeneye nk'amadrone ndetse ngo n'andi n'ubwoko bw'amamisire, kuko biboneka ko igihugu c'Uburusiya ngo kimaze kuba cakihaniwe n'amamisire nk'uko bivugwa n'Abanyamerika. Ariko rero ntawo vyemeza ko igihugu c'Uburusiya cakihaniwe n'amamisire, cyane cyane ko igihugu c'Uburusiya arico gihugu kigira kabiri kw'isi gikora ibigwanisho vyinshi cyane
gose havuye igihugu ca Amerika. Ibi rero kuvuga ko igihugu c'Uburusiya cakikaniwe n'amisiri nkuko bivugwa n'abanyamerika, ibi navyo twokwemeza twebwe. Turabandanya n'andi makuru yacu aho tugiye kubabwira rero ivy'urugendo rwa Perezida Vladimir Putin ariko aragira mu gihugu ca Iran. Perezida Vladimir Putin ku munsi w'ejo yarafashe urugendo yerekeza mu gihugu ca Iran, mu rugendo ruzomara iminsi 3 rw'akazi. Uru rugendo rero rukaba rwamuhuje n'abategetsi batari bake bo mu gihugu ca Iran, uhereye kuri perezida w'igihugu ca Iran ndetse akaba kandi yarahuriye na perezida w'igihugu ca Turkiya, basanzwe bari kumwe muri no rugendo, aho bariko baraganira rero bino bihugu byose ivyo bufashanya, ndetse bakaba biboneka ko bino bihugu biriko bishaka kugira umugambi wo kwiyamiriza ibikorwa vya Amerika mu karere ka Aziya y'uburengerazuba, ndetse aho bivugwa ko ngo bose baba baremeranije kurwanya ibikorwa byose Amerika iriko irakora muri kano karere. Perezida Vladimir Putin yongeye abonana kandi n'umukuru w'idini rya Islamu muri kino gihugu ca Iran. Tubutse ko umukuru w'idini rya Islamu muri kino gihugu ca Iran aba akomeye cyane gose, ndetse kurusha na perezida w'igihugu, kuko na kimwe gishobora gukorwa muri kino gihugu bidashiye kuri umukuru asanzwe atwara idini rya Islamu muri kano karere. Ubu nawe rero bikaba bavuganye na perezida Vladimir Putin ko wagiye gukorera hamwe, kongereza gukorera hamwe na cyane cyane ngo mu gucungera ibikorwa vya Amerika, yaba mu karere igihugu c'Uburusiya yiherereyemo ndetse no mu karere ka Aziya y'uburengerazuba, aho bivugwa ko ngo bagiye gufashanya n'Uburusiya kugenzura ibikorwa vya Amerika, yaba muri Israeli ndetse no muri Gaza, aho bivugwa rero ko bano bategetsi ngo boba bariko bashira hamwe ngo kubera bisa nuko bino bihugu biza byarakumiriwe mu makungu, aho igihugu ca Iran naco cafatiwe ibihano byinshi cyane gose, ndetse n'igihugu c'Uburusiya naco kikaba carafatiwe ibihano byinshi cyane gose. Rero bino bihugu ngo ni ngombwa ko bija hamwe kugira ngo bishobore kugabanya pressure ibiriko y'ibihano vyafatiwe na bino bihugu vya rutura. Ndetse igihugu ca Turkiya naco kikaba gishaka kuba ngo igihugu ca Turkiya coco kiba gishaka ko ibihugu nyene bibiri byo gifasha kugira ngo gikingire imbibe zayo, na cyane cyane ko hari abagwanyi bakunda gutera mu gihugu ca Turkiya bavuye muri Syria. Tubutse ko igihugu ca Syria naco nyene rero gisanzwe gicungiriwe umutekano n'igihugu c'Uburusiya, ndetse n'igihugu ca Iran naco kikaba gifise uruhara rukomeye cyane gose mu gihugu ca Syria. Ibi rero bikaba ari byo biboneka ko uno perezida w'igihugu ca Turkiya yaba yitavye inama kugira ngo afashanye n'abana bategetsi gukingira imbibe ziwe, na cyane cyane ko biboneka ko igihe cyose yashatse gutera igihugu ca Syria, perezida Eduardo wa Turkiya Uburusiya bwahita bumubuza. Rero ngo bashaka kugirana amasezerano n'Uburusiya kugira ngo akingire imipaka yiwe. Turabandanya n'amakuru yacu. ngo yoba hari inkuru nziza cyane gose ku bihugu by'Uburayi, ni mu gihe ibihugu by'Uburayi byariko biribaza ingene bizobigenza mu gihe Uburusiya bwohagaritse gaze burundu yagenda mu Burayi iciye kuri Nord Stream 1. Ributse ko Uburusiya bwari bwahagaritse gutanga igitoro giciye kuri Nord Stream 1 kubera gusubiramo amatiyo ajana kino gitoro gica mu Budage, ndetse amatiyo rero Uburusiya bukaba bwari bwamenyesheje ko hamwe igihugu ca Canada cikora aya matiyo cyacereza ko ibikorwa byo gutanga gaze mu minsi 10 bari bemereye ko gishobora gucererwa, ariko rero igihugu ca Canada cahise gitanga amatiyo n'ingoga, maze rero ibikorwa byo gusanura aya matiyo ya Nord Stream 1 bikaba bigeze kure, ndetse Uburusiya biciye kuri societe nyene isanzwe itanga ibitoro mu Burayi yitwa Gazprom y'Uburusiya ikaba byamenyesheje ko bagiye kubahiriza itariki bavuze. Aha naho akaba ari ku munsi wa gatatu w'indwiza ariho bazotangura kongera gutanga ibitoro, nubwo batazobitanga ku rugero babitanga ko, ariko rero ngo bashobora kuba batanguye gutanga ibitoro. Uburusiya rero bukabamenyesha ko ngo ufise ubushobozi bwo kubandanya gutanga ibitoro. Perezida Vladimir Putin yagize commentaire bamubaza, aho abamenyesha ko bamubajije muri Iran ko Uburusiya koko buzokongera gutanga ibitoro, aho ya Perezida Vladimir Putin yahise amenyesha ko ngo igihugu ciwe ngo cyane cyane societe Gazprom y'Uburusiya itanga ibitoro ngo afise ubushobozi bwo kubandanya iha ibitoro abo bose bahirije amategeko ya contrat basinyiraniye n'iyo societe. Ngo rero ngo nta nkeka kuko ibitoro bazobironka ngo atari ico kibazo gusa cyo gusanura amatiyo muri iyi minsi kiriko kiraba. Nyuma rero yuko aya matiyo asanurwa mu bihugu byose byari bisanzwe bironka ibitoro biciye kuri Nord Stream 1 bazohita batangura kuronka ibitoro kuri kwamye. Turabandanya n'ano makuru yacu.
Inyuma yaho rero Perezida Rajapaksa w'igihugu ca Sri Lanka atangiye imihoho aganahunga ubu rero mu gihugu ca Sri Lanka akajagari kaboneka nkuko gasa nuko kariko karatuza ariko rero ngo nubwo akajagari kariko karatuza birashakomeye cyane gose kuko habari mu myerekano batumye ku Perezida atakomoka Rajapaksa bamenyesha ko nubundi ngo wari wasanzwe ari umukuru wa opposition atariwe ahawe ubutegetsi ko atakabuza bazoca basubira mu myerekano abategetsi nabo rero bakino gihugu ndetse wabaye aragitsinga canke wabaye arafata ubutegetsi nka Perezida akaba atavyerekana gatoya ko yotanga ubutegetsi kuri opposition inama nshinga amateka rero iri kwiragerageza gusuka mu mabisi kugira ngo hitore uyundi mu Perezida mushasha ndetse amatora bikaba bivugwa ko ashobora kuba ku munsi w'ejo amaze kumenyesha ko bashobora kwitoraza kugira ngo batware kino gihugu kigeze kure kubera ubukene bucugarije akaba hari babiri umwe akaba ari umukuru nyine wa opposition ndetse ubundi akaba yari Somambike canke umugenzi mfamfe wa Perezida Rajapaksa yahunze igihugu nawe yoba ashaka kwitoza mu mugambi uri ku butegetsi ntawuzi rero ko abanyagihugu ndetse bazohava bemera ko inama nshinga amateka igira mu matora kuko abanyagihugu bashaka ko umukuru wa opposition ahabwa itike direct akagenda ku butegetsi ariko rero igisirikare kikaba cabwiwe ko ubu gifata ibigo byose vya leta kugira ngo abari mu myerekano ntibongere gutera ibigo vya leta turabandanya n'ana makuru yacu tukivuga rero muri ayo makuru igihugu ca Israel naco kirahanganye n'igihugu ca Lebanon bipfa igitoro kiri mu karere basangiye aho rero umushikiranganje wa mbere ari uwagitsinga nk'umushikiranganje wa mbere mu gihugu ca Israel ndetse uno munsi yavuye hishikira muri ako karere ari mu ndege ya helicopter aho yavuze ko mu gihugu ca Israel gifise ubushobozi bwose bwo kurinda imbibe zaco igihugu ca Hezbollah naco kikaba kimenyesha ko ngo ako karere kirashobora kwemera ko Israel ishobora kugatwara uko byagenda kose bikaboneka rero ko hashobora kuvyuka intambara nshasha hagati y'aba Hezbollah ndetse n'abanya Israel hamwe Amerika itogira icikoze mu maguru masha kuko Amerika niyo isanzwe iri umuhuza hagati y'ibihugu bibiri turabandanya n'andi makuru avugwa ahantu tuve rero muri mugabane w'Uburayi tugaruke ku mugabane wa Afrika muri Kenya rero ivyo kwiyamamaza birashushe cyane gose aho amatora azoba ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani abahiganwa cyane abakandida bakuru akaba ari babiri witwa Raila Odinga asanzwe yarabaye minisitiri wa mbere wa kino gihugu ca Kenya ndetse akaba ahiganwa bya hafi rero n'uwundi witwa William Samuel Ruto asanzwe ari cegera c'umukuru w'igihugu tubutse ko Raila Odinga ubu ashigikiwe n'umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta azoba arangije manda ziwe zibiri ni mu gihe Uhuru Kenyatta yaramaze imyaka 10 afashanya na William Ruto ndetse kuri manda ya mbere n'iya kabiri akaba bari yaramenyesheje Uhuru Kenyatta ko azoshigikira William Ruto ariko rero kubera nkuko bavuga abanyepolitike ngo muri politike nta mugenzi w'ibihe byose ndetse nta n'umwansi w'ibihe byose bikaba byarangiye Uhuru Kenyatta yigaramye wari icegera ciwe William Ruto maze aza gushigikira wari umukuru wa opposition ndetse yahoze ari umwansi wiwe mfamfe uyu yahoze ari minisitiri wa mbere Raila Odinga rero akaba ari washigikiye ariko rero abantu benshi bakabona kubera Raila Odinga ageze mu zabukuru ngo Uhuru Kenyatta yamushigikiye kugira ngo abandanye atwara na cyane ko Uhuru Kenyatta ariwe umukuru w'umugwi urimwo uyu Raila Odinga ariwe umukuru wawo canke nka chairman wawo aho bivuga rero ko ngo bashaka gutwarira inyuma igihe yova kuri igihe azobavuye ku butegetsi ngo gume ategeka kubera azoba ari umukuru w'uno mugwi uzoba uri ku butegetsi mu gihe wotsinda amatora mu rundi ruhande rero mu rundi ruhande rero William Ruto nawe akaba ari kumwe n'uwundi n'abategetsi nabo benshi cyane gose bari muri leta ya Uhuru Kenyatta aho tuvuga umukuru w'inama nshinga amateka ndetse n'umukuru w'inama nshinga amateka umukuru w'inama nshinga amateka baratunga n'umukuru w'inama nkenguza amateka abantu rero bakaba bari ku ruhande rwa William Samuel Ruto ndetse n'uwahoze ayicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu wo mu ntara hagati mu burengerazuba ubu hasanzwe hari mu bwoko bw'abaruya ndetse banagwiriye muri kino gihugu yitwa Musalia Mudavadi nawe akaba ashigikiye witwa William Ruto mwakoze cyane rero abadukurikiranye muri ano makuru tubandanya tubabwira ivy'amakuru yo muri Kenya niho tugarukirije hano makuru mushikare kugira ibihe byiza Imana shikare kubazigama mugubwe neza mu byanyu no mu banyu naho makuru yanyu